mu karere k'ibiyaga bigari tuyabandanirize mu Rwanda avuga ibitigiri vy'abiyahura bibandanya kwiyongera. Abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bakeka ko ingaruka za COVID-19 ziriko zibigiramwo uruhara. Bamwe mu bagerageje kwiyahura ariko ntibabishike ko bo basaba ikibano kwegera abafise ibibazo mu ntumbero yo kubarinda agahinda k'umurengera rimwe na rimwe kabatuma biyahura. Inkuru yumenyesha makuru wacu i Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi. Imibare igaragazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yerekana ko mu myaka ibiri ishize abantu bagera kuri 576 aribo biyahuye. Muvugizi w'uru rwego Murangira Thierry yatangarije Radio Ijwi ry'Amerika ko bagikora ubusesenguzi bwimbitse ku cyaba gitera iki kibazo. Nubwo impamvu zitera abantu kwiyahura zigenda zitandukana ku muntu ku wundi, abagerageje kwiyahura bakabireka batarabibasha bavuga ko imibanire mibi mu miryango n'ihungabana biza ku isonga mu byatuma umuntu yiyambura ubuzima. Madamu Mukanziye Goreti ni umwe mu bashatse kwiyahura ariko akaza kubireka atarabigeraho. Yasobanuye bimwe mu byabimuteye. Nangiro byambayeho ihungabana ni ribi cyane, ntangira no gutekereza ibibi gusa byambayeho. Ibyiza ndabyibagirwa, nkibuka ko nabyaye umwana agahita apfa, nkibuka ko inda zavuyemo, nkumva nk'ijwi rimbwira ngo ukeneye kuruhuka. Numva noneho kuba urugo runaniye, nari nabibonye ko rwananiye, ariko natangiye gutangira kumva noneho projet nsigaranye ariyo gupfa. Bari narize kumva abantu bavuga ngo igiti cy'imbingo ikindi cy'imbeba kirica. Utu tuntu nagitangiye kudutekerezaho, ntangira no gushaka no gufata impapuro ndazica nkajya mvuga ngo ndamwandikira ibi, hari abundi bushime, hari abundi bugaye. Maze nk'iminsi 2 mbitekereza, numva byarangiye, numva ndimo kubitegura, nibwo numvise ijwi rimbwira ngo ibuka inama ugira abandi, kuba ubabwira yuko ibyiza biri imbere, babwira inkuru ya Yozefu yuko yaciye mu bikomeye ariko bikarangira ageze ku Imana yamuteguriye kandi biciye mu mibabaro. Nahise numva urumuri runjemo, ntangira gutekereza ibyiza, noneho ntangira kumva ibyiza ifuhe ryo kubaho. Kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwasohora ubushakashatsi ku mpamvu zaba zitera iki kibazo, ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gitangaza ko imibare ivugwa y'abiyahura yaba ari mike ugereranije n'abakirwa mu bitaro baba batabashije kwiyahura. Dr Jean Damascene Yamuremye ushinzwe agashami gashinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe muri RBC avuga ko hari abantu bakira kwa muganga bagizweho ingaruka zo gushaka kwiyahura ariko ntibabigereho. Iyo urebye abiyahura ni benshi kurenza abavugwa, kubera ko hari n'abiyahura ndetse abantu bakabigira n'ibanga. Twafashe imibare yo kuva mu kwa 3 kugera mu kwa 6 muri uyu mwaka, dusanga abateshejwe kwiyahura bakaza mu bitaro kwa 3, kwa 4, kwa 5 no kwa 6 twari tumaze kugira abantu 700 mu bitaro n'amasantere de sante. Twashushe n'ababigereranya n'umwaka ushize wa 20 ariho twabonye ibibazo bya COVID, dusangaho twari twagize 746. Twagerageje kureba umwaka wabanjirije COVID ari we 2019, twari dufite abantu gusa 342. Murumva ko mu mwaka wakurikiyeho abantu bikubye inshuro 2. Uyu muganga agaruka ku mpamvu zimwe na zimwe zitera abo bantu gushaka kwiyambura ubuzima. Babaga bafite ibibazo byo kumva batifitiye icyizere, badafite n'icyizere cyo kubaho. Abenshi babaga bafite ikibazo mu mibanire yabo n'abandi bantu babana. Niho nshaka no gukura urujijo ku bantu bibwira ko umuntu yiyahura kubera imibereho mibi. Abenshi ntabwo ari abantu bameze nabi, hari abiyahura kandi bafite ibintu. Nyine iyo umuntu abiyiwe n'ubuzima hazamo kwiyanga no kwanga ibintu byose ndetse n'abandi, nawe ubwawe ukiyanga, ari byo biri bugaragazwe n'agahinda gakabije. Kugeza ubu abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangaza ko mbere y'uko abantu benshi biyahura babanza kubigaragaza. Madamu Mukanziye yumvikanisha ko umuryango nyarwanda ukwiye gufasha abantu bafite ibibazo binyuranye bataragera ku rwego rwo kwiyambura ubuzima. Tubonye umuntu agenda ava mu bandi yigunga, mwaganira akavuga ati ndumva kubaho gupfa bindutira kubaho, ari umuntu mwiza yamukurikirana. Ahari urukundo haje urwango nk'umuntu wakundaga kubera kubwira ngo ndakwanga,
utazi ikintu kibi wakoze gihambaye. Ndibuka ko najyaga nandika utubarwa nkambwira ngo mbabarira, niba hari ikintu wakoreye ndabona utavuga, ese imyaka umaze tutavugana urumva bimeze bite? Urugo rubi rurica ugapfa uhagaze. Ibyo rero abantu b'inshuti zacu tubafashe gutyo, tubamenye, mbese winjire mu buzima bwe kugeza aho uvuga utari ku umuntu afite ikihe kibazo ko ambwira ngo nasinzira. Mbese bya bindi byiza nubibona agenda bivaho, nawe yaba igihangangiye gute umenye ngo afite ihungabana rishobora no kumugeza muri depression. Kenshi bivuga kwiyanga burundu, kumva wakwiyaho. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ivuga ko abantu 1 miliyoni biyahura ku isi buri mwaka, bivuze ko buri masegonda 40 hari umuntu uba wiyahuye. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afrika kuri radiyo Ijwi ry'Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi ry'Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi ry'Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu. Ayagezweho mu gisata ca sport n'imikino. Ubu naho tuhera mu gihugu c'u Burundi, aho mu mupira w'amaguru imigwi ya Bumamuru na Message Ngozi yaserukiye Burundi mu nkino za Afrika atanumwe watahukanye intsinzi. Muri basketball naho mu nkino zibanziriza ihiganwa, imirwi ya Remesha, New Star, Dinamo n'Urunani iramaze kuronka uburenganzira bwo kuzokina igice gikurikira mu kurindira ko iyindi migwi ikina. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Hatungimana. Izo nkino zatunganijwe n'ubuyobozi bushasha bw'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi mu kwitegurira ihiganwa rishasha ry'uno mwaka. Umugwi wa Remesha mushasha mu higanwa ry'Ibujumbura no watangaje abantu benshi mu kwirahira Kerne yatwaye igikombe cy'ihiganwa ry'Ibujumbura mu mwaka uheze ku manota 78 kuri 69. Umumenyereza w'uwo mugwi urimwo abakinyi benshi bavuye muri Jimkana, Eme Bitagoye, amenyesha ko iyo ntsinzi yabanejereje mu mugwi wabo ugikeneye vyinshi. Bwa mbere hari ingorane twagize z'abakinyi bashasha dufise bataziranye n'abandi. Twashoboye gukina idefense ya Omaome, mugabo kubera kutamenyerana kw'abakinyi bashasha n'abasanzwe bariho, hari kuntu wasanga batumvikana, mugabo twashoboye gukina umupira unyaruka, turashobora kugira gutsinda. Uwo mumenyereza yatwaye ibikombe byinshi amenyereza New Star, amenyesha ko no muri Remesha azanywe no gutwara ibikombe. Twebwe twaje muri iri higanwa kugira dutware ico gikombe, niyo objectif twaje dufise, kandi ibaza ko tuzobishika ko turafise icizere. Murabona equipe imaze umwaka wose itari kirakina, iri muri manque de competition, amikacishika itsinda equipe championne au niveau y'Ibujumbura. Ndibaza yuko ari ibintu byiza twerekanye ko ariho turi. Mu mugwi wa Kerne umumenyereza wawo aremeza ko basamaye mu minota ya nyuma intsinzi kibaca mu ryahumye. Iya mbere nuko hariho abakinyi bashasha tutarashobora kumenyerana cyane rwose nkuko ngo dukineje nk'iyo twari dusanzwe dukina. Ni kimwe mu bintu bituma uno munsi tutariko turakina neza ama match nkuko tubyifuza, ariko kandi match y'ubu nyene kimwe mu bintu bya tumwe twitakaza habayemo manque ya concentration, novuga ku kanyuma kugira ngo bace badutsinda. Panier yatumye batuja imbere amanota 2, panier ya 3 points twari imbere inota rimwe, baca batuja imbere amanota 2 kuri panier ya 3 points, ariko nizera ko tuzoshobora gukosora hanyuma niyo twagaruka mu rukino. Mu zindi nkino zabaye, Dinamo yatsinze Aigle Noir ku manota 78 kuri 68, Urunani rutsinda Muzinga ku manota 89 kuri 56, nayo New Star ikaba yarigishije basketball mu gwa Mutanga United mu kuwutsinda ku manota 125 kuri 67. Mu mupira w'amaguru naho imigwi y'u Burundi iriko iraserukira Burundi mu nkino za Afrika ntiyavyitwayemo neza cyane. Umugwi wa Bumamuru ukina inkino z'imigwi yatwaye ibikombe wabo wanganije na Diable Noir yo mu gihugu ca Congo Brazzaville ubusa ku bundi. Umugwi wa Bumamuru ukaba wakiniye i Dar es Salaam ku kibuga ca Azam, kuko mu Burundi ibibuga vyose ishira mu ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF byabihagaritse kuko bidakwije ibisabwa
kugira vyakira inkino mpuzamakungu. Niger naho mu nkino zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo, Messager Ngozi yanganije n'umugwi wa Union Sportive de la Gendarmerie igitsindo kimwe ku kindi. Urukino rwo gusubiriza Messager Ngozi nayo nyene ikazokinira i Dar es Salaam muri Tanzania. Kubona rero imigwi y'u Burundi ikinira inkino zayo hanze y'u Burundi n'agahombo gakomeye kuko ikina itagira abayishigikiye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Desire Hatungimana cukorerwa mu ngata na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira ayagezeho mu gisata ca sport mu gihugu c'u Rwanda. Mu mupira w'amaguru ejo ku cyumweru ikipe ya APR FC yo mu Rwanda yahuye na Mogadishu City Club yo muri Somalia. Ni mu mukino ubanza w'icyiciro cy'intangiriro mu guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye ya mbere wayo. Uyu mukino wabereye muri Djibouti warangiye amakipe yombi aguye miswi kuko yanganyije ubusa ku busa. Umukino wo kwishyura uzabera hano i Kigali kuri iki cyumweru tariki ya 19 y'ukwezi kwa 9. Ikipe izakuramo indi hagati ya APR FC na Mogadishu City Club mu cyiciro gikurikiraho izahita ihura na Etoile du Sahel yo muri Tunisia. Mu mukino w'intoki wa volleyball irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ririmo kubera mu Rwanda rirakomeje. Mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo ejo bundi kuwa gatandatu nibwo hamenyekanye amakipe ane agomba gukina imikino kimwe cya kabiri kirangiza uyu munsi kuwa mbere. Ikipe y'igihugu ya Cameroon yasezereye Nigeria yitsinze amaseti 3-1. Tunisia ikuramo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwitsinda amaseti 3-0. Misiri yavanyemo Uganda ku maseti 3-1. Hanyuma Maroc isezerera ikipe y'igihugu Rwanda yitsinze amaseti 3-0. Inzozi z'abasore b'u Rwanda bayobowe n'umutoza w'umunyabrazil Paulo de Tarso zahise zirangiriraho nubwo bari bafite intego yo kuzagarukira kure hashoboka muri irushanwa. Objectif dufite nuko nk'umukinnyi mu mutwe bavuga yuko byaba byiza tugeze kure hashoboka ko turi iwacu. So tuzagerageza mu minsi mike dusigaranye twitoze. Volleyball n'umukino wari ugeze ku rwego rwiza uza kuzasubira inyuma mu myaka mike ishize, ariko uyu munsi nkeka yuko hari ikintu kiziyongera kikazamukaho gatoya. Uyu munsi kwa mbere hateganyijwe imikino kimwe cya kabiri kirangiza. Guhera saa 8 Cameroon irahura na Maroc, hanyuma Misiri iza gucakirana na Tunisia guhera saa 10. Mu cyiciro cy'amakipe y'ibihugu y'abagabo muri irushanwa ry'igikombe cya Afurika cya volleyball amakipe 16 niyo yaserutse akaba yaragabanyije mu matsinda 4. Itsinda rya mbere ryari rigizwe n'u Rwanda, Burundi, Uganda na Burkina Faso. Mu itsinda rya kabiri harimo Tunisia, Nigeria, Ethiopia na Sudani y'Epfo. Itsinda rya gatatu ryari rigizwe na Cameroon, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Niger na Mali. Naho mu itsinda rya kane hakabamo Misiri, Maroc, Kenya na Tanzania. Mu cyiciro cy'amakipe y'abagore irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika muri volleyball ryatangiye ku cyumweru muri Kigali Arena i Remera. Amakipe 9 niyo yitabiriye akaba agabanyije mu matsinda 2. Mu itsinda rya mbere harimo u Rwanda, Senegal, Maroc na Nigeria. Mu itsinda rya kabiri hakabamo Cameroon, Kenya, Burundi, Tunisia na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Akabino nga duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire. Kuri mikro mari kumwe na Jewe Diane Ninina Hazwe yakoze Fasil Gebehu yavyegeranije. Twese ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo vyose naho ubutaha. You've been listening to news and information